zahora twibuka imirimo yawe Mana, zahora twibuka imirimo yawe Mana, turirimba ineza yawe, zahora turirimba ineza yawe, zahora twibuka imirimo yawe Mana, zahora twibuka imirimo yawe Mana. Wigeze kurwana intambara utabona aho iherera? Warigeze kumva umenga isi yose iriko irakurwanya? Wigeze kubona ubuzima bwawe busa naho umenga burarangiye? Ivyo bintu vyarigeze kukubako? Warigeze kurwara ingwara kugeza aho abantu bose umenga uri kivume, umenga uri ruhebwa? Ivyo bintu we vyarigeze kukubako? Ni wewe ndiko ndabwira. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo Iyo Imana iguhagaze inyuma, nta mwasi n'umwe ashobora kugutsinda. Iyo message ni iwawe wowe nyene. Dusome hahandi nyene kuko niryo ishimikiro canke se niyo fondation y'iyi channel yacu. Maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya riti nduhoraho Imana y'abariho bose, ngo mbega hari ikintu na kimwe conanira? Haleluya. Oh haleluya. Yo. Jewe iyo ngeze aho hantu sinzi ukuntu nca numva mu mutima wawe. Wowe nawe wumva iki? Iryo jambo rihindura ibintu byose. Iryo jambo rishaka kuvuga ngo nta kibazo kinini imbere y'Imana. Shirako akadomo. Nta kibazo kinini imbere y'Imana, nta kigeragezo kiremereye imbere y'Imana, nta ndwara ikomeye imbere y'Imana, nta kinyoma bakurementanirije Imana itohindura, nta basi bo kugwanya bakomeye bahambaye Imana itoshira ku iherezo. Haleluya. Mu yandi majambo, nta nguvu z'umwijima zishobora guhagararira Imana mu gishingo ryayo. Yakuremeye kuyihimbaza, ibyo biyishimire. Haleluya. Ntabwo yakuremeye kurira gusa, ariko yarakuremeye no kuyihimbaza. Haleluya. Mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 3 ku murongo wa 3, onwa ku murongo wa mbere kumanuka ushitse aho ushaka, nushaka uhamare hose. Mugabo jewe narahezagiwe cyane, kandi kubera ko ni message yankuye ahantu ingeza 13 nageje 13, ariko urashaka gusoma imirongo ibanda ngo ikintu cyose. Ku murongo wa mbere avuga ngo ikintu cyose cyashiriweho igihe cyaco, ikintu cyose cyashiriweho igihe cyaco. Rero nayo majambo nashaka kukubwira yuko hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo kunezererwa, hari igihe cyo gupfisha, hari igihe cyo kubyara canke kuvuka, hari igihe cyo gupfa hari igihe cyo kubomora, hari igihe cyo kubaka. Urumva, urabanza kubaka akaba n'igihe cyo kubomora. Hari igihe cyo kurima, hari n'igihe cyo gusarura. Haleluya. Inyuma yo gusarura hari igihe cyo kubika ibyasaruwe. Hari igihe cyo kwandura canke kwegeranya, n'igihe cyo gusabagiza. Nimba uri kuraturi ku mutima cyangwa umubiri, ivyo bihe n'ibihe byawe. Hari ikindi gihe Imana yari yarakubikiye utaruzi, nk'uko uri muri IKANGUR'IKINICOGIHE. Haleluya. Igihe kirageze rero bimenye neza ko iki ari cyo gihe cyo gusubira kugusanasana. Haleluya. Hari igihe cyo kubura, hari n'igihe cyo kuronka, hari ibihe wabuze. Ikangure mugenzi, iki nico gihe cyo kuronka ibyo wabuze. Hari igihe umaze mu ntege nke, hari igihe wabaye mu buyobe utigeze umenya Imana. Iki nico gihe cyo kwambara imbaraga, iki nico gihe cyo gusubira muri bya bihe byo kuyiririmbira. Tugende. Haleluya. Turatanguye urugendo. Kanguka, iki nico gihe. Dawidi yahuye na Goliyati. Goliyati yari afise icumu, afise n'inkota, afise n'igitinyiro, ari kigatanya. Dawidi yari afise ibuye, utubuye 5 n'icumu ry'Imana.
ayayayay ahantu ushaka uhumve neza. Ariko rero aho Imana yari kumwe na Dawidi. Haleluya. Dawidi avuga ngo uje kungwanya, uje kumbamanya n'inkota, nanjye ndaje kukugwanya mu izina ry'Uwiteka, nanjye ndaje kukugwanya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mu izina ry'Imana yandemye. Ariko wowe uzanye inkota. Mu yandi majambo ni ibyo uwo muntu ariko arakugwanya yitwaje n'akantu gatoya wowe ufise Imana, kuko Imana uyifise iravuga. Daniyeli, haleluya, yashizwe mu cobo c'intare arashigwamo, ariko Imana yaramugwaniriye. Haleluya. Intambwe zaciye zihinduka bagenzi biwe. Aka kantu ngomba kukumva neza. Ndashaka kukubona, ndashaka kumva wivuga amazina ahantu wari utawe, nk'uko umenga baraguhebye, ahantu watakambye ntibakumva, umenga barakurangije. Ca kibazo umuntu agushizemwo kizohinduka umugenzi wawe, aguhindurira ubuzima, guhindurira amateka mu izina rya. Ndibuka igihe Mose yahura na Farawo yaragwanijwe, kuko ntiyari karagwana n'Imana, ntiyari karagwana n'umuntu, yari karagwana n'Imana, kuko Imana yari muri Mose. Haleluya. Ibintu sinzi kubyumva, ndakuzana ijambo rivuga ngo haleluya, ugwanirirwa n'Imana, nta mwasi ashobora guhagarara. Ntigishoboka. Nta mwasi numwe ashobora guhagarara imbere y'ugwanirirwa n'Imana. Nta mugwanizi numwe ahagarara imbere y'ugwanirirwa n'Imana. Twarabibonye kuri Mose, birigaragaza. Imana yakoze ujya munsi ntirapfa, ntirahwera, nuno munsi izigukorere nawe. Hari abantu uyu munsi bumva bagwanijwe n'intambara z'ubuzima, hari n'abandi bagwanijwe n'ingwara, ndetse bakababwira yuko izo ngwara zidashobora no izo ngwara ko zananiranye. Abandi barabuza babahumuriza, bafite ibikomere byo ku mutima. Ariko ndakubwira uyu munsi, iyo Imana iri mu ruhande rwawe, intambara ziratsindwa, nta n'imwe isigara. Iraje kukugwanirira. Imana igwanirira bizera. Iyo abantu baguhanahana, iyo abantu bagutaye, Imana igutegurira ikibanza kikubereye imbere yabo, bakibona batarapfa. Haleluya. Iyo Imana ibona ko bagusesereje, bagutuka, baguhamisha, Imana irakuvugira imbere yabo bakiriho. Haleluya. None rero ntukigwanirire, oya ntukarire, ntugacike intege igihe wabikoze kirarangiye. Reka Imana ikugwanirire, upfa kwizera. Iyo ni intambuko ya mbere. Icya kabiri, gwanirwa mu masengesho. Icya gatatu, reka gwanirira mu mutuzo utekereje, ubabarira babandi nyene bakugirira bya bindi. Icya kane, kurikira ishene kuko izokomora ibikomere. Ni itanguriro ry'amahoro. Haleluya. Ikangure mugenzi, iki nico gihe, kuko Imana igwanya bibone, ariko igatabara abicishije bugufi. Uyu munsi Imana iravuze ngo nta kintu na kimwe kinanira. Nimba wumvise iri jambo, ntusubire gushidikanya, ntusubire kwihebura, gucika intege, gukekeranya ko bidakunda. Imana iri kuravugana nawe ati, nije uhoraho Imana y'abariho bose, mbega hari ikintu na kimwe cyo. Iravuze ngo ndakugwanirira, ndagutabara, ndaguhagarikiye. Abakubonye ugwa bazotangara bakubonye uhagaze, kuko nta mugwanizi numwe ashobora guhagarara imbere y'ugwanirirwa n'Imana. Mana, turagushima kuko uri kuragwana intambara zacu. Turavuga ngo uri Imana y'intsinzi, uri Imana y'ububasha, uri Imana idatsinda. Kandi turavuga twese hamwe n'uyu yari karankurikira, dusemerera tuti, nta mugwanizi numwe ahagarara imbere y'ugwanirirwa n'Imana. Haleluya, haleluya. Ikangure mugenzi,
iki nico gihe cyo kugwanirirwa n'Imana. Rebo sandere vayamando. Haleluya, haleluya. Abamarayika baraje kukugwanirira. Uwo nta wundi ni Mikayeli, azanye ya nkota yaka umuriro. Uyu mwaka nuwawe, ntukangwe n'amezi arenganye. Hasigaye igihe gito ngo uyu mwaka wa 2025 urangire, ariko nuzorangira utabonye intsinzi, utabonye gutabagwa n'Imana. Kurikira ishene IKANGUR'IKINICOGIHE. Ntamugwanizi numwe ahagarara imbere y'ugwanirirwa n'Imana. Rero ikintu tugomba kugisiga inyuma cy'ibito, tugomba kugisenge. Turi mu ijuru, dusengeye umuntu wese ariko arumviriza iri jambo. Amaso yiwe y'umubiri ntiyabonye ibyo yagomba kubona, ariko amaso yiwe y'imwemu arayuguruye, arakingutse. Urahebuje Mana, twamenye ko ari wowe watumye Gaburiyeli ku isi gukiza ubuzima bw'abantu no kubazigama. Rebo shandere vayimando. Uyu munsi Data turakwinginze ngo twohereze Mikayeli nk'uko wabidusezeraniye, azagwanirira uyu muntu, arindiriye inkomezi zawe, niyururuke na ya nkota yaka umuriro, amuvyukirira ijoro, amugwanirira haryamye ku karago, amugwanirira hari karanihira asengera atabaza, aharindirira igisubizo cawe, kuko igihe ciwe kirashitse. Ndahagarara nk'umuvugizi w'ijuru, ndavuga nti iki nico gihe cawe, iki nico gihe cawe co gutsinda, iki nico gihe cawe co gukira, iki nico gihe cawe co gutabagwa, iki nico gihe cawe co guhagarara neza utegayega mu Mana, ushikamyishiza amanga. Erega ni iki gihe cawe Imana yari irindiriye kugira ngo igire ico ikoze ku buzima bwawe, ku muryango wawe, ku bikorwa byawe. Mw'izina rya Yesu Kristu, sidukana imirindi yawe yo gutabara abana bawe. Turagutegereje Mana, utabara Uburundi n'abarundi. Ko Yakobo yafashe umumarayika ngo ntuvane utamezagiye, natwe nituzova imbere yawe tutabonye igisubizo. Turahagurutse, ntutwirengagize, niwe turaba. Nituzova imbere yawe utatwumvise. Erega urumva, erega urakora. Twarakubonye, n'abatarakubona babibone, bibahe kwizera, abaguye bagusubireho. Rebo sayini mene kontre de kide, kuko twahagurukiye mu ijambo ryawe yuko ugwanirirwa n'abadashobora gutsindwa n'urugamba. Twarabibonye, turi byabona byo kubihamya. Turasengeye ikibazo kizigirije Uburundi, ico gira ico wokora Nyagasani. Ni byinshi, ariko ikibazo cy'igitoromana ugishireka akadomo. Tubona ugutabagwa nawe, turaje imbere yawe, turagutakambira ewe Uhoraho, nk'uko watubwiye ngo nta kintu na kimwe gishobora gukunanira. Ni iki nico kunanira? Uko Abayuda bisize iminyota, bakisonzesha, bakikumbagaza, bakarira, natwe nuko twunze ubumwe abashoferi bose bo mu Burundi. Mw'izina rya Yesu Kristu tuza tukunihira ngo utabare, ngo udutabarire igihugu. Mw'izina rya Yesu Kristu ububasha n'imbaraga n'ibyawe, kuba kwemera n'abatakwemera nabo nyene babibone, aho bazogenda hose mu mahanga bavuge ngo turafise Imana ikomeye. Umushoferi wese ariko aratakambira, umwumve, utwumve Mana. Tugusaba ikintu kimwe, ngo udutabare, kuko uca inzira aho zidacika, inyuma ya zeru urakora. Amahanga yose nabibone ko dufise Imana mu Burundi idahangagwa, ko dufise Imana itananigwa. Amahanga yose acamena ko amenye uwakwizigiye atazomaramara. Nta numwe
yigeze amaramara yarakwizigiye uri neturuye kandi we wamura umugirane. Please kanda wanditse subscribe ugire na comment na share. Iyi channel ni rwawe.